ariko urabi intambara Iran iri kiragwana usanga iri kikoresha drone ya 50,000 y'amadolari ugasanga iri kisto donc ikigwanisho kuja gustop yo drone kivara muri yo rero urumva rero naho Uburusiya n'Ubushinwa bariko bazotsindira ubu donc Amerika ko ni intambara z'ubutunzi ni gute umuntu umwana wawe wota uwo mwagiriza ubwicanyi imbere y'isi n'amakuru ubwo ubwo bwicanyi uri kuramwagiriza ya abo bishe ugomba uvuga ko ari bijuju nabo bazoshobora kuma bakoma amashi erego no musaho intambara igeze Amerika n'ubwitogi bandanye igira ikikoze ibihano bitangajwe inyuma yindwi imwe gusa Kagame avuye muri Amerika kandi umwe mu bashinga amateka bayatenze umwe za Amerika yatangaje ko ibihano byagomba gufatirwa u Rwanda byasubitswe. Ibi bintu bivuze iki? Ubwa mbere na mbere nta musenateri n'umwe wo muri Leta Zunze za Amerika yigeze atangaza yuko ari we yabarutse ibihano. Dusa nabaja ku musozo rero. Muri Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda haravugwa abasore bitwaje ibigwanisho kandi biteguye guhindura amatware y'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe bati ashobora kuba arabazarendo bafashe iyi ngendo kugira ngo bazunguruke u Rwanda. Abandi bati wanguha n'abasirikare ba RDF bahisemo kugambana kubera babonye Kagame ariko arabacurika. Abandi bati ashobora kuba arabahunze muri 94. Aya makuru hari cyo yafiseko. Aya makuru bakunzi ba B-Info Plus ndabaramukije ndabahanikaze muri kino kiganiro cacu. Imbere ya screen zanyu murahabonaho Monsieur le Burundi etano. Diedone karibu cyane. Ego reka nanjye ndakuramutse nongere nishimire n'ikazu mpaye kuri B-Info Plus. Okay. So, hari umutama twavuganye arambwira ati none kubera iki yayise le Burundi etano kandi ari umurundi atayise ati uburundi n'ubwacu. Ni kuvuga umva afise ikibazo c'indimi kuba nabivuze ko Burundi ari ubwacu mu gifaransa nibaza kata birumvikana nk'umuntu ari wese kiretse umuntu acuragwa adatahura igifaransa niwe nsigurira ati uburundi n'ubwacu. Ariko kugira ngo operation kuri platform ya YouTube bigene neza le Burundi etano. So abakunzi ba B-Info na B-Info Plus barazi yuko iyo watugendeye ubuzanye ibintu bishasha. Uyu munsi rero tudatevye nkeneye ko turabira hamwe intambara ziri mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo tuze gusimbira hakurya y'amazi turaba intambara ziri muri Iran ariko dutangure hano hano. Mari Kagame abasirikare biwe ibihano ngo vutu abajenero bane n'igisirikare cyose muri rusange ibijya bihano Amerika yafatiye RDF n'abariya basirikare bane. D'abord tubwiye ni bihano bwoko ki? Bijya bihano bafatiye genda bitinyisha ariko abateroriste ubu bitugushaka ntacyo bitwaye. Rero ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira inyeshamba z'u Rwanda RDF ni bihano bifatiye ku buryo donc igisirikare cy'u Rwanda nico kirimo kirakora amabi muri Kongo. Kagame ariko akoresha igisirikare kandi kuko siwe ari karigiye. Rero igisirikare gisanzwe gifise amakonte hanze y'igihugu kandi gisanzwe gifise amapartenariya mu byo kugura ibigwanisho exactement. Bakaba basanzwe bafise n'ingabo zisanzwe ziri kugarukana amahoro donc bari guhungabanya amahoro y'igihugu kibaye bakaca bongera bakaba bari kugarukana amahoro ngo mu bindi bihugu. Rero ivyo bihano ico biza rero gufasha n'ico bikiza kugira ico gikuye ku gisirikare cy'u Rwanda arico nyeshamba z'u Rwanda. D'abord ntikisubira kwemererwa kugura ibigwanisho hanze y'igihugu.
ikigira kabiri burya butunzi kiba gifise hanze burafatwa amakonti bahora barungika ko amahera ababroke nukuvuga iyo bagombye kugira transaction hariho sinyare ca yerekana nukuvuga aho baba bageze hose kubera baba barimo bakoresha mu madolari haca habaho sinyare yerekana ko bidakunda kandi rero nagomba kubwire iyo igihugu cabaye donc vyagaragaye ko kiriko gitwarwa n'abantu b'intabondwa babihevyi bahungabanya amahoro n'umutekano icambere na mbere n'ukugabanya inguvu z'igisirikare rero hanga leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zishaka kugabanya inguvu z'igisirikare c'u Rwanda so tubandanyirize ngaho nyine mu mwaka uheze twarabonye aho igisirikare c'u Rwanda cahamagaje ibitangazamakuru byo mu Rwanda n'ibitangazamakuru mpuzamakungu berekana ko basiga bafise uruganda rukora ibigwanisho urumva ivyo bihano bibakora ko iki kandi basanzwe bifitiye uruganda rukora ibigwanisho bwa mbere bijya byo menye n'iterabwoba hajya bari bafise mission yo gutera ubwoba igihugu cy'u Burundi d'abord kugira ngo abarundi bumve yuko nubwo barimo baragomba gusubiza inyuma barapusa iri terabwoba ry'inyeshamba z'u Rwanda urabona ko zarimo zitegura kuza kugaba ibitero ku Burundi ziciye muri Uvira kijya gihe urazi ko ariyo ndirimbo bari bafise d'abord kwari kugomba gutera ubwoba ibi bihugu biri mu karere kuvuga rero naho ngo barakora ibigwanisho nta bigwanisho bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda byotera ubwoba ibindi bihugu ku buryo bavuga ngo turikorera ibigwanisho d'abord nta amapiese donc bazana amapiese bakuye hanze bakaza kuyateraniriza mu Rwanda bisigura ngo u Rwanda nta bigwanisho ruhingura tuje twumva ingene iyo abantu bakura amapiese ni hakurya mu Burundi hari ishirahamwe rihingura bavuga ngo urikora amatelefone bakura amapiese hanze bakaza kuyateraniriza mu Burundi rero niba partenariat baza bafitanye n'ibindi bihugu ayo mapiese ntibarikuriwe kuja kuyagura kuko baja kuyagura konte y'igisirikare y'inyeshamba z'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda baza kugura ayo mapiese donc bakoresheje ayo makonte y'ico gisirikare bisigura ngo rero ayo makonte rero ntibagifitiye ntibakiyafise ko access voilà aho rero niho kuvuga ngo ntacyo bizobabwira ahubwo wabihenze cyane ako nubwo biruko mwijoro ryakeye twarumvise ko igihugu cy'u Rwanda kibicishije mu gisirikare cyacu RDF congeye kwinjiza abasirikare bagera ku 1,800 ibato zitatu nimba ntihenze yes niyo makuru dufise yuko bazinjije kandi mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ni mu gihe hari heze iminsi 2 gusa ivyo bihano bitangajwe ko byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu basirikare bacu b'abajenero bane ibi bintu wewe ubibona gute d'abord twebwe urazi ko twabise kera kari abateroriste siko twabise niko bari donc en fait hariho abantu iyo bumvise yuko tuvuga igisirikare cy'u Rwanda guhera kuri president Paul Kagame kari abateroriste hari abantu bace batona nabi ariko ubu rero niho hagiye kugaragara rero ko kumbe ibyo twavuze kuva imbere y'igihe ari realite aba bantu barondeye uburyo bavuga ngo bashaka kuzopfa bagwana kandi bongera bavuga ngo ariho n'umugani uvuga ngo gutwi kurimo urupfu ntikumva rero icyo barimo barategura ni kwa gupfa bagwana ntibari busubire inyuma kandi no gutera imbere bizobagora rero uno munsi ibyo barimo baragwanira novuga ati ni kwa kuntu umuntu yamaze guta ivyizigiro abura ico akora n'icareka mandi majambo yo kubata amaboko n'amaguru donc uno munsi ntibazi n'ivyo barimo kubera ko intambara ubwayo yaramaze kubananira kuko iyo bayitora basi ndabahanura ntibapfume batangaza balkanisation basi babarikanize he none barimo baja kugwanira iki mbarira none nk'ubu barimo baja kugwanira iki
ahubwo ni ukugomba kumarisha abana no gusiga mu kangaratete ababyeyi babyaye bagaheka. So ndabona ko ibintu bitari ko biroroha. Tube turashize ku ruhande gato ivya hano mu karere k'ibiyaga binini. Dusimbire hariya hakurya y'amazi maremare mu kigobe c'Abarabu. Israeli irashe Irani. Mugabe ingaruka ziko ziragaruka kuri Irani kandi ariyo batanguje intambara. Ziya ntambara wewe uzibona gute? Subiramo twumva ko uvuze ngo Irani niyo yatanguje. Israeli yagavye ibitero kuri Irani. Mugabo Irani nako Israeli niyo iriko irarira itaka ingaruka. Ibi bintu bivuga ko ikintu musisangutse. Irani yari iteguriye ijya ntambara. Gute? Irani n'imbere yuko ijya ntambara itangura. Irani yavuga iti twebwe tuzobarasa. Nimwadutera tuzobarasa. Nta hantu namwe hari kirindiro ca Amerika tutazorasa ngabina cyo. Kandi muribuka neza yuko n'ibihugu ndavuga nk'Ubushinwa, ndavuga nk'Uburusiya, hari hamaze imisi haza zijya ndege zikorera za gisirikare zikorera imizigo. Bisigura ngo harimo haraza ibigwanisho. Rero no musi Israeli kuba iri kirarira. Irani nayo ikavuga ati ahubwo ibigwanisho turiko turakoresha nivyo muri 1957. Rero muze mubage mwifasha aho tuzotangurira gukoresha ibigwanisho bishasha bigezweho. Rero urumva bisigura ngo nuko ari intambara, ijya ntambara irimwo ibintu byinshi twosigura ntitumare. Kuko ijya ntambara irafise ikigamije, irafise ikigomba gushikana ku isi. Ijya si intambara ya Israeli na Irani gusa. Ijya intambara nuvuga ati ni isi yose ko ingaruka zigomba gushikirana twebwe nyene. So tukiraho nyene bamwe bati biragaragara ko Uburusiya atacu uri kuramarira ibihugu bacuditse. Nta kuntu Maduro muterura Uburusiya buri ngaho. Na Irani bakayirasa Uburusiya atacu uri kurakora. Ibintu wowe hari ubu bivuga ko iyo turiko turumva izi ntambara za geopolitike tuze tugabanya ibishobisho. Tuze tugabanya ibintu by'amarangamutima. Ngo Uburusiya ngo bwijyamiye. Wowe ubizi gute ko Uburusiya bwajyamye? Uno musi perereza ririko rirakora Irani riko irakoresha mu kurasa. Wibaza yuko ririko riva he? Uno musi ama precision Irani riko irakoresha. Uri kuribaza yuko ariyo yonyene nimwe irifasha ijya ntambara. Nje gituma rero iyo abantu bakomeye kwisha ama puissance mondiale ari mu aragwana. Turindwe twega nk'abantu ahubwo tubanze turabe neza tugabanya turebe gushira amaranga mutima ko bajya nta maranga mutima n'ibishobisho bashiramo. D'abord baraba ku nyungu bagapima ku munzana. Uno musi Irani irimwe inaronga ibikoresho n'iperereza biva mu bijya bihugu. Bijya bihugu ntibisho Irani ntabwo rege ikeneye ngo abasirikare ngo baze perezida ngo Abarusiya ngo baze kurwana muri Irani. Nikeneye n'Abashinwa. Yo ikeneye ubwo bufatanye niba bavuze bati misile ziraheze baci babarungikiye. Niba bavuga bati technology twariko turakoresha doko hariho bamwe bariko baradukenyura muri system dufashe baca bakorana Abarusiya bakarungika amaide yabo n'Abashinwa bakorana ide yabo. Kandi womenya nuko iyi ntambara Amerika nubwo na Israel barimo barayigwana igihombo kinini kizogira abo nyene. Gute idugiraho nyina igituma bazogira ibihombo binini. Reka ndakora kw'intambara iri nukuvuga ni Amerika iri guhigana n'Ubushinwa. Dogo novuga ati ni nkoko nakagomba. Buryo Amerika irikira kwikirana Ubushinwa hose aho buriho aho bukura burya buhangange. Rero no musi barimo bagomba gusubiza hasi Ubushinwa, bakagomba gusubiza hasi Uburusiya. Donc mu kugenda bakupa ba alliés babo bari mu bihugu bitandukanye. Ariko urabe
intambara Iran iriko iragwana usanga iriko ikoresha drone ya 50,000 y'amadolari ugasanga irikisto donc ikigwanisho kuja gustop yo drone kivara muri yo rero umva rero naho Uburusiya n'Ubushinwa bariko bazotsindira donc Amerika kuko ni intambara z'ubutunzi yego so intambara yo muri Iran rero tuyihuze n'ibiri kwiraba hano mu karere k'ibiyaga binini birahuye hoho birahuye paske uko Amerika iri kwikarana Ubushinwa aho buri hose nino Amerika igomba gukurikirana Ubushinwa reka nakwereka ikintu gikurikira muri Kongo abanyamerika ubwabo bahatanguje intambara barahatanguje intambara bashaka ubutunzi bwa Kongo ariko ubwo butunzi bwa Kongo babatumwa ba leta zunze ubumwe za Amerika bisanze babushize mu minwe y'Abashinwa ko bikomeye ni ukuvuga muri Kongo hagitwara Joseph Kabila ya ex-president barasinyanye amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa by'ubutare ariko gituma uno munsi Umushinwa mu birombe byinshi byo muri Kongo abari hagaze hejuru y'ikirombe bakura yagura kandi nabonye aho babatsinze aha muri Mwenga rero nko mu buseruko bwa Kongo ho Ubushinwa nibwo bubenefisia cyane ubutare rero nawe uca wibaza uti none ni kubera iki Kagame yakorana nabo agakora iryo kosa rero nige bagomba bamuzize ariko abasesenguzi batandukanye baravuga bati ubwo Amerika yinjiye mu ntambara mu buryo butari direct muri Iran abantu benshi barabizi ko ari Amerika bujya kuba Israel ariyo yagavye ibitero mugabo ni Amerika bisa nkaho yari yabigavye ati biza gutuma intambara zo mu karere k'ibiyaga binini zisubira itoto akaro batanze igihugu cy'u Rwanda cagavye ibitero ku kibuga c'indege ci Bangkok hariya muri Kisangani bitwaje ngo nuko Amerika yoba yasamaye ibi bintu nawe nuko bibona oya n'igihe intambara itari bwatangure bararasheyo ahubwo Kongo nk'ubu ikigomba gukora ni ukumenya ko igomba kurwana rero vyeruye n'u Rwanda kuvuga ngo barungitse drone ibyo ni bya bintu by'uko haca haza publicité na propagande mu mbuga ngurukana bumenyi tugagomba kubigira birebire ubu ni ibintu bisanzwe kuko nta kintu na kimwe iyo drone baratwara ati yononye bisigura ngo bayirungika barayibona bakayinetralize rero ibyo byo ngo u Rwanda ngo urimo rurakoresha indege je numva yuko nta buremere bifise ahubwo uburemere nuko buca buza ku mbuga ngurukana bumenyi ariko ku mbuga ngurukana bumenyi naho nubwo hafasha mu gutsinda urugamba ntabwo ari jana kwijana ego so impact rero kuri ntambara ziri muri Iran kuri hano mu karere kacu k'ibiyaga binini zizobizihe impact bisa nuko ari nk'isi yose bwa mbere na mbere urabona zirya ntambara zifise byinshi zishobora konona ku isi ubijyanye n'ibitoro kuko hariho umuhora wa Hormuz ubu donc hamwe Iran yopfunga burundu igitoro gica gikena ku isi usanga ubutunzi bw'ibihugu butanguye kuja hasi ariko n'ubundi no kubwira yuko ijya ntambara irimo ibiharuro byinshi bya leta zunze ubumwe za Amerika kubera ko barimo barayigwana bashaka kugira ico bahindura burya ijya ntambara hari ibintu ishaka guhindura au niveau mondial ariko Amerika iriko irayigwana yishimikije yuko imaze kwiyegereza Kongo isanze ifise bimwe mu bikenewe kugira ngo bashobore kuzamura ubutunzi bwabo bwozana rero impact bigomba kutugira ko sindi hariho ukuntu iyi ntambara yo muri Kongo ishobora guhindura uburyo yari miragwanwa ugasanga ibihugu harimo nk'u Rwanda nyene babihombeyemo cyane gose d'abord unamusi Kisekedi arashobora kwiheza akavuga ati okay Amerika iriko iratakaza cyane rero reka nkwakwanye Amerika imfashe dukureho uwo mugabo ambangamiye
nicyo gihe Kisekedi azovuga ati byangombwa mukeneye ndabibona ngiye ariko nshaka ko twinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe Amerika izokwisanga atayandi mahitamo nk'uko byagumye bigaragara mwino ntambara. Uko Amerika itakaza ubutunzi nikizorondera kubwira. Ni nako itakaza n'amahitamo musanzwe. Rero no musi ahantu avuga ati igihugu kidashingiye ku bwigenge bwacu kitari souverain kizohagirira ibibazo. D'abord urabona nk'igihugu cy'u Rwanda cikomereje ku makungu nticikomereje ku bene igihugu b'abanyarwanda. Rero no munsi kizogaruka kuza kwikomereza kwa bene igihugu bace bavuga bati toka kure. Rero mw'icyo gihe uno munsi ibihugu hariko hagwana ibihugu bitafise abapatriote. Ega na Iran irikigwana kubera ko hari abapatriote bavuga bati tugomba kugwanira itekane ry'igihugu cyacu ca Iran. Rero umunsi zo nguvu nukubera nabo basanzwe bafise rero inguvu z'abene bihugu ba Iran. Uno munsi rero niyo ibihugu byatangura kuza bigwana kwabana biriko biragwana igihugu kitazoba gifise abene gihugu bakanuye abene gihugu bamenye icari cyo kugwanira igihugu. Abayobozi b'ivyo bihugu bazogira ibibazo. Wibuke ko Trump bugira nta kintu kitaba caravuzwe ahubwo nukumenya gusasangurira amajambo yavuzwe ayariyo. Trump akiza kandi imisi irahera yaravuze abahiriwe abari bo mwakino gihe yego yaravuze ati l'avenir c'est pas pour les globalistes ou les mondialistes. L'avenir c'est pour les patriotes qui protègent la souveraineté de leur pays et qui protègent les citoyens. Uno musi ibihugu byagiriye kuri imperialisme bikikomereza kuri imperialisme. Aha ntibagiye igihugu cy'u Rwanda cagombye gutera bene wabo gitera Kongo gitera Abarundi cishimikije ingufu z'amahanga. Uno musi izo ngufu z'amahanga zigiye kuhava. Rero niyo kicasanga caribagiye kikaguma muri funga mukanda kikibagira kubwira bene gihugu ati kora amaboko mu mpunzi mukore bakaguma bari mufunga mukanda. Abantu bazoza bavuge bati wewe wateje akajagari turagukeneye. Abene gihugu nabo bazovuga ati tora. Urumva rero naho izi ntambara zishobora kugeza isi kuko Trump we bavuga ati umuntu azoshobora kugwanira igihugu azotsinda. Umuntu azovuga ati je ndagwana azotsinda. Trump yarabagabishije vraiment isi yose yarayigabishije. Igihugu itazohaguruka mu kigwanire ubwigenge bwacu azogisanga. So twegeza ku musozi w'ikiganiro cyacu bamwe bati ibihano Amerika yafatiye igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu basirikare ati nuguhuma amaso leta ya Kongo kubera ko Amerika niyo yashizeho RDF ni nayo ibamenyereza. Ni gute yogaruka ikabafatira ibihano bikaja mu ngiro? Ni kuvuga d'abord ibi bintu tureke kubishiramo amarangamutima ariko tubishiremo na reality hari uno munsi nahisigeze. Amerika ntabwo yigeze yihanganira umuntu ariko aratambamira inyungu zabo nubwo yoba barakoranye. Twibuke ba Savimbi, twibuke ba Mobutu, twibuke n'abandi bakoranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mu nyumiza kubigarana. None abanyarwanda bafise iki bo kwerekana ngo bongo nta bihano bizobafata? Uno munsi ibihano byatangugira ingaruka no kuri First Lady wa Paul Kagame no ku gihugu cy'u Rwanda. Hariho forum Melania Trump ariko arategura yaba First Lady bo muri Afrika. Yo forum yari kuri liste y'abazogenda umu First Lady w'u Rwanda. Ariko aho ibihano bisokeye baciye batangaza yuko donc ubutumire bwasubiye kwigwa kubera iki
iyo ibihano vya leta zunze ubumwe za Amerika vyakorotse mu masysteme yose yo muri Amerika mu bintu byose habaho sinyari. Ariko ikindi naco ubwo nturi kurabona ko amajambo y'abategetsi muri leta zunze ubumwe za Amerika nayo naza kugaragaza neza yuko ahubwo bijya sibiha donc umwe mu barongoye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu basenateri ba leta zunze ubumwe za Amerika ejo yatangaza avuga ati iyi ni intango si ibihano tuvuga ngo nibyo vyanyuma mandi majambo ni imponjo kandi leta zunze ubumwe za Amerika ariko zama zabikoze zirago n'abajya ba Maduro kugira bafatwe hatanguye utuntu duto ama warning rero jewe sindi kuko ukuntu baje bavuga ngo Amerika ngo niyitoza mu Rwanda donc kujya yabatoje niko izogira iki izobikura ko kuko ni gute umuntu umwana wawe wota uwo mwagiriza ubwicanyi imbere y'isi n'amakuru ubwo ubwo bwicanyi uri kuramwagiriza ya abo bishe ugomba uvuga ko ari bijuju nabo bazoshobora kuguma bakoma amashi erego no musa intambara igeze Amerika n'ubwitogi bandanye igira ikikoze iyi ntambara izohitana igihugu cy'u Rwanda kuko Amerika yo yigwa yaramaze gukuramo akarenge irerekana umwana wabo ati wewe ntihagire ikijamo nari musura kuvuga niwe winjira muri Kongo niwe wica abantu ariko niwe yamurungika muri Kongo none uno musi Amerika ntikorana n'umuntu no mu byakora adakoresha ubwenge wowe uvuze uti nabakeha bwenge kuko uno musi uri kuraraba inyifato yabo bagomba kwerekana kumego n'ibintu birenze barengeye na leta zunze ubumwe za Amerika rero Amerika igomba igukoresha ko ati subira inyuma ndavuga ngo hari ibintu wakoze ngo byo bipfuye oya subira inyuma kandi iyo baza gusubira inyuma igihe kijya gihe baba barati ni musubira inyuma ni ibintu byabo byari gufata umurongo ariko uno munsi ibintu bya leta zunze ubumwe za Amerika ntibitware cyane bigenda gake nkumbura inyifato ya RDF nyeshamba z'u Rwanda mu mwaka wa 2025 mu mwaka wo mu kwezi ka mbere bafata Goma ingene bari bameze uno munsi ijya morale niyo bafise siyo bafise kubera ko hari icabaye rero ko birimo bigenda kuri etape par etape umwanya ni uzotwereka neza yuko inye barimo barafatirwa ibihano bizobagira ko impact tukiri ngaho nyene ibihano bitangajwe inyuma yindwi imwe gusa Kagame avuye muri Amerika kandi umwe mu bashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ibihano byagomba gufatirwa u Rwanda byasubitswe. Ibi bintu bivuze iki? Ubwa mbere na mbere nta musenateri n'umwe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze atangaza yuko ari we yambarutse ibihano. Aho hantu n'abankurikirana haba ku mbuga ziwanje n'abavuga ati muracize ingani mukomeze guhendwa na propaganda z'u Rwanda. Nakoze ikiganiro ujya munsi buce bafatirwa ibihano. Donc edayera yagikoze nk'aya mango. Donc mu masaa 6 mwijoro bace bafatirwa ibihano. Ndababarira ati ibintu mumaze imisi mubona propaganda z'ibinyamakuru by'u Rwanda bavuga ngo babrotse ibihano sivyo n'ibinyoma. Ubusabe nibwo bwoba bwarahabaye ariko ntibwemewe mu biro bya Trump. Kagame yaratwaye amamiliyoni y'ibiturire murabizi nyene agenda ico biraribwa tongo bavuga ngo irobe ngo ry'icasame ngo ntawe utaribeka. Kagame ariko atwara amamiliyoni aba yibaza yuko ibintu baza guhishira. Ujya mu senatere yoba yarakiriye ubwo busabe bwa Paul Kagame ariko nimba yarabujanye mu biro bya Trump ntibwemewe ntibwashitse bwahetse inyuma y'urugo. Rero kubera ya myifato y'ubwishongozi yo kuririmba intsinzi atayurabona yo kuririmba intsinzi urugamba rukibandanya baci bakora ryakosa nyene bagaruka kuri bya binyamakuru byabo kwemeza ngo Paul Kagame ngo n'umuntu w'umustrateje ngo yakoze diplomasi yo urwego rwo hejuru ngo yaborotse ibihano. Yabiborotse hehe? Ubwo bantu urabona ko ibi binyamakuru bigugwa bikaza gutangaza inkuru kugira ngo bishimishe nyene kurondera kwiyamamaza. Rero Perezida Paul Kagame
n'abantu bo mu Rwanda nibareka kwiyamamaza berekana uko batari mu mbuga ngurukana bumenyi kuko umunsi wo kugwa numwe bazokoroka nk'ivoka bazokoroka nkiragarira kandi aferi zo bibaye fini rero nivyo birya bintu ntabwo vyari byo yari yanyi kwivuga imyato kwishira hejuru kwishongora bisanzwe bikorwa na Perezida Paul Kagame arungika mwazancoreke ziwe na ya mizindararo niko bavuga kasha batangura gutangaza yego so dusa nabaja ku musozo rero muri Nyungwe kurande rw'u Rwanda haravugwa abasore bitwaje irwanisho kandi biteguye guhindura amatware y'igihugu cy'u Rwanda bamwe bati ashobora kuba arabazarendo bafashe iyi ngendo kugira ngo bazunguruke u Rwanda abandi bati wanguha n'abasirikare ba RDF bahisemo kugambana kubera babonye Kagame ariko arabacurika abandi bati ashobora kuba arabahunze muri 94 aya makuru hari cyo yafiseko aya makuru ndetse ndabyumva ariko sindi buvyemeze kuko ntavyo nabonye ariko gihe ico no bivuga ko sikindi dufatiye ku bihe tubona tugezemwo dufatiye ku bantu twege tubonesha n'amaso novuga yandi tuguma tuzuminga igihugu cy'u Rwanda nta venire gifise tanke kizoha gifise umuyobozi w'umuteroriste nka Paul Kagame kizoba higifise igisirikare cifata nk'inyeshamba kikitwara giteroriste kigahohotera bene gihugu kikaca kongera kikarenga imbibe kuja guhohotera bene gihugu bikindi gihugu aho tubona neza ko nta kazoza iki gisirikare c'inyeshamba gifise nta kazoza ku butegetsi bwa Paul Kagame buhari bisigura ngo nimba hari abana b'u Rwanda bifuza kuja guhindura ubutegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda jewe ndabahungisha komera cyane akajambo kamwe canke tubiri mu kurangiza ikiganiro cyacu mu kurangiza novuga ati twirinde gushira amaranga mutima mu bintu twige kwanariza ibihe tugezemo byari byo twige kumenya aho isi igeze uno munsi izi ntambara ivyo ziriko zitujanamo kugira ngo twitegure kandi kindi naco twirinde propaganda tubanze dushishoze neza nimba amakuru tubonye tureke kuyafata nk'ibihuha uno munsi uzubona bazanye ngo habaye ibinibi ngo bagize ibinibi rero kubera abandi ari binyoma uzubona ikinyamakuru kimwe cabivuze ikindi cabivuze abantu gatatu bifata nk'ukuri rero twirinde bene izo propaganda twige gushishoza so reka ndagushimire cyane nanje reka ndagushimire kandi nongere nshimire n'abadukwirikiranye so kubatamuzi bamwita Monsieur Dieudonné afise igitangazamakuru citwa Le Burundi etano bakunzi ba BM4 n'aba BM4 Plus ndabatumirire kuja kuri YouTube channel yiwe yitwa Le Burundi etano mugire subscribe mumutere inkunga murumva yuko ari umupatriote awushitse mukurangiza ngire nti mugire aho muba mwubahwe ciao ciao